Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuzagugaruka cane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Hari ijambo rizwi cyane mu bakurikiranye politike y'u Burundi mu bihe vy'umuzo w'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi ryavuzwe n'umukuru wawo Hussein Rajabu aribwira abariko baramwimbira icobo ko bacerewe kuko abarundi b'umutima bari bamaze gutahura ivyariko biraba ko bamaze kuja ku kivi kugira batesha izo nkorabara. Duhera mu biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 ibiganiro imihari yose yagwanye ubutegetsi yatumiwemwo kiretse imihari 2 gusa ariyo CNDD-FDD yarirongowe na Hussein Rajabu ndetse na Paripeutu FNL yarirongowe na Honorable Agathon Rwasa. Kubera ivyo biganiro vyari bifiswemo kuboko n'ubutegetsi bw'ico gihe bwatumiye abo bwabona ko batobugora guhwamika bari bashashaye gutaha urugamba rwarabashegeshe. Abo butegetsi bwabona ko batobworohereza bivanye nuko bobo bari biyubatse neza kandi bari biteguriye kubandanya urugamba bikenewe ntibwabatumiye. Nico gituma iyo mihari 2 ititavye ivyo biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 vyitiriwe amagaburanyama. Kubera umuhari CNDD-FDD wari ufise inshuti n'abagenzi mu bihugu bikomeye ku isi baragurutse barabwira amakungu yahagarariye ivyo biganiro ko umugambi w'amahoro arama udashoboka mu Burundi hariho imihari 2 ikomeye kurusha iyindi yakumiriwe kubw'ibiharuro vya politike vy'abari ku butegetsi ico gihe. Hussein Rajabu nk'warazinanye n'izo nshuti za CNDD-FDD zikomeye ku isi yaranse kwigungana ivyo vyiza. Abo bagabo b'ijambo ku isi yabahaye amazina 2 irya CNDD-FDD n'irya Paripeutu FNL kugira nabo bahabwa akaryo ko kumvirizwa kugira intambara ihagarare burundu mu Burundi abarundi baruhuke. Harya abagabo bararutana CNDD-FDD na Paripeutu FNL vyavuye vyemererwa kumvirizwa mu mwaka w'ibihumbi 2003 mu biganiro vyo guhagarika intambara burundu. Ico gihe igihugu caramuswe umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye. Aha hariho benshi bakunze kuhihendera bakiyobagiza ko umuhari CNDD-FDD utagiraniye amasezerano na leta ya Major Petero Buyoya kuko hari byinshi batabona kumwe ahubwo yagiraniye ne Domitien Ndayizeye. Ibintu vyavuye bitagenda neza kuko Mari Paripeutu FNL wahavuye wisokora muri vya biganiro vyo guhagarika intambara wari wajanyemwo na CNDD-FDD ku itegeko ry'umukuru wawo Agathon Rwasa. Bivugwa ko we yabona ko hatari bwagere ko umuhari wiwe utaha biciye mu biganiro. Uko niko rero Paripeutu FNL yisanze isigaye yonyene ku rugamba. Kimwe mu bibazo bikomeye Hussein Rajabu atahuriza ko n'abatwara igihugu ico gihe vyatumye umuhari wiwe udatumigwa mu biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 nuko we atemera ko abaye ikigongo c'ikivunga kubakoza amabi bose kuva Burundi bwikukira kugira ntihagire uzosubira kugira icabazwa yoba yarapfuye canka kiriho. Ivyo vyari bivuze ko amabi yose yakozwe mu Burundi kuva bwikukiye yari kuba akamizwe n'ingoma abayakoze nabo ntihagire usubira kubacisha mu kanwa. Iyo yari integuro y'ubwenge bukomeye y'abanyamahanga muzi batumye Burundi buguma mu ngorane kuva igihe bagandaguriye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Abatari bake kandi barabizi ko abo banyamahanga bagumye bafise ukuboko gukomeye ku ndongozi zagiye zirakurikirana kuva bateguye itembagazwa ry'intwaro ya cami. Gusaba rero ko abakoze amabi kuva Burundi bwikukira bogererwa ikigongo ca Burundu atakuri kumenyekanye kwari kugira abo banyamahanga bikingire abo havuye bakubitwa intaye mu gahanga ntibahave bazovuga ukuri kw'ivyabaye n'ababatumye kubikora n'inyungu bari babifisemwo. Hussein Rajabu nawe akaba yaramaze kuyaga n'abategetsi bakomakomeye ku isi cane ba Afrika bamubwira ko niyo abashaka ko umugambwe wiwe CNDD-FDD uzokubaka igihugu c'iteka gikomeye kandi giteye imbere ategerezwa kubanza kuvura imitima y'abarundi yatuntujwe na kahise kabi ariko kagizwe ibanga rikomeye. Bamubwiye ko ata Burundi bwotera imbere abanyagihugu babwo bakibikiraniye inzika batubaho guserura atakuntu bokubaka igihugu kandi baguma bakubitana inkokora. Ko bisabwa rero ko ayo mabanga mabi ameze nk'ibivyimba mu mitima sambugwa akaja habona ukuri kukavugwa abakoze ivyaha bakavyemanga bakagira ko kandi babisabire kigongwe abahemukiwe nabo bagatahuzwa ko inzika itakugarurira uwawe canke ivyawe
kandi wagukoshereje yubahutse kwemera ikosa akarisabira imbabazi, umutima uraruhuka ukarekurira leta nayo igaca itegekanya ikigega c'indishi y'akababaro kubabuza ababo n'ivyabo mu ntumbero yo kunywanisha abanyagihugu bayo, gutyo Uburundi bukabona kubakwa. Kubera intumbero yihuta ya Hussein Rajab kwari ukubanza gutezurira abarundi baruhuka intambara, yagumye hakana ko hobaho ikigongwe c'ikivunga ariko yemera ko hobaho ikigongwe c'agateganyo kugira bose baje gutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005 abafise ibyo bagirizwa muri kahise atakwikanga gutabwa muri yompi. Vyategekanywa ko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005 avuye mu nzira intwaro yari yatowe yari guca itanguza umugambi wihuta wo kuvugana ukuri no gusubiza hamwe. Ako kanya gato rero Rajab yahaye izo nkozi z'ikibi kitiriwe ikigongwe c'agateganyo, niko nabo baciye bakwakwanyamwo mu mugambi wo kumwitanga kugira jane n'uwo mugambi wiwe wo gushira habona ako kahise benshi batinya, bemera gupfa bakakajana mu mva zabo. CNDD-FDD imaze gushikira ubutegetsi, bamwe bakorana n'abanyamahanga barasubiriye kurondera Hussein Rajab baramusaba guhagarika iyo nteguro yiwe kugira ntihave kwega ibibazo vyinshi mu gihugu no mu makungu, kuko ako kahise ari karekare konyegurura ibintu vyinshi bitari bikwiye kuja habona, kandi benshi mu Barundi babigerageje vyabatwaye agatwe. Nabo babwira ko atamugwanya atinya urugamba uzoshaka kuburabuza uwo mugambi azomwihanganira, muranunge atazomwihanganira. Abo Barundi rero bahavuye bicarana n'abanyamahanga baraba ico bakora cihuta, kuko barabona ko ivyabo bigira bihinyuke. Niho baje gusigurira Petero Nkurunziza umugambi wo gusenyura Hussein Rajab, bamwereka ko nawe azoca avyungukiramwo kuko yahora atwara igihugu yikanga igitsure ca Rajab nka se wiwe wa politike, ariko bamaze kumwikiza azoca akora ivyo ashaka uko ashatse atawumugora. Abo Barundi n'abanyamahanga bijeje Nkurunziza ko niyemera kubafasha gutembagaza Rajab nawe bazoca bamuhebera igihugu agitwara uko ashatse, bazivye abatavuga rumwe na CNDD-FDD ntihagire uzosubira gukura ko umunwa ku bizoba bitagenda neza mu gihugu. Yoba amashiramwe yabo yigenga canke amaradiyo atanumwe azokwigera mucisha mu kanwa, icibagiwe coco ari amashiramwe mpuzamakungu. Abo banyamahanga bamwijeje ko bazokwama bamutera amashugwe, bongere birabire hejuru ku biringo vyose azoshaka gutwara, nk'uko birabira hejuru ku bakuru b'ibihugu bamwe bo muri Afrika. Emwe bakubise uwashaka kurira, bari batevye kubivuga. Nkurunziza yaramaze igihe yiyumvira uko yotwara igihugu ijisho rya Rajab ritamubona, araburaho arihungira, kuko umugambwe niwo bategura indinganizo inzego z'igihugu zisunga biciye mu nzego zibijejwe z'umugambwe. Hisunzwe rero amategeko, umukuru w'igihugu yari munsi y'uburongozi bw'umugambwe, kuko umukuru w'igihugu ataye intumbero umugambwe wari ufise ububasha bwo kumukurako amaboko agaca kugwa mu mabanga, kuko yari umukuru w'igihugu, kuko yarungitswe n'umugambwe. Abanyagihugu batora ubu umukuru w'igihugu yabanje kwizegwa n'uburongozi bw'umugambwe. Ibi nivyo vyatumye Nkurunziza gwana inzuka kugira twari igihugu n'umugambwe kugira ntihagire uzomuhangara. Igihe cyarageze rero cuko inyabutatu Nkurunziza, inkozi z'ikibi z'abarundi n'abanyamahanga, yicara kugira acira urubanza Hussein Rajab. Bose bamucira urwo gupfa, uretse Nkurunziza ko yagize ubwoba ko Rajab yiciye mu Burundi bihangange vyo mu nzego z'umutekano n'ivyo mu mugambwe vyari guca vyirenza abantu. Yasavye ko hotegurwa uko Rajab aja gupfungirwa hanze y'igihugu akicigwa hiyo, guca ivyo bihangange ntibizoronka o bitakisha vuna gahinda, kuko bitazoba vyakozwe n'abarundi. Muri uwo mugambi Nkurunziza yabwiye abo bari basangiye umugambi kazi neza Rajab nibategura kumuhagarika kugira aje gupfungirwa mu mpimba atazokwemera, kuko afise amanyama menshi akagira n'abayoboke benshi. Ngo bari biteze rero ko azoca agomorora ingabo zigashaka kugwanya umukuru w'igihugu, maze babanyamahanga bace bakoresha ijunja bafise mu makungu mu kumwagiriza ko ashaka gutoba umugambi w'amahoro ukiri mushasha kandi wavuye kure. Bamugereke ko ivyaha vy'iterabwoba baronka uko bamujana gupfungirwa kure y'u Burundi. Ico Nkurunziza atari yamenye nuko izo nshuti nshasha yari yaronse zari zirindiriye gusa ko Rajab ajanwa kure, maze Nkurunziza bace bamusimbira ko bamukakagure, kuko bari babizi neza ko Nkurunziza atari hafi ya Rajab, yari nk'ibabiri tagira ku giti.
ubuserukizi bwa Afrika y'Epfo mu Burundi bumaze kuronka ayo makuru bwaratumye ko Hussein Rajab nk'umwana wabo baramusigurira uko ibintu vyifashe. Muri ubwo buserukizi nyene Rajab yarakiriye telefone zitandukanye z'abategetsi bo kwisi, bamwe bamye bafata mu mugongo CNDD-FDD Kirumuhari. Baramuhaye impanuro nk'inararibonye zamwamye hafi. Bo bavuganye badasanzwe harimwo abakuri iperereza rya Israel bita Mossad, iperereza rya mbere kwisi rikomeye gusumba CIA ya Amerika. Baramubwira ko yamaze gucirwa ubwo gupfa ntihagire icyo akora cotuma hafatwa ingingo yo kumusohora igihugu. Ababonye Hussein Rajab asohoka muri ubwo buserukizi bwa Afrika y'Epfo barabonye ko yagiye anezerewe cyane, nuko yarahejeje kumenya ivy'abansi biwe bamutegurira n'ingene agiye kubagwanya ku ruyeri kugwenge. Bwatevye guca ibitero vya Nyabutatu biratangura mu maradiyo yigenga n'ibinyamakuru hamwe n'amashiramwe yigenga, bose baririmba bati mubambe mubambe. Bamwe mu banyepolitike abo mu mashiramwe yigenga, abanyamakuru n'abo mu nzego z'umutekano barakorewe amarementanya bapfungwa na ya Nyabutatu ica ibari barekura ikibahenda ko bari bapfunzwe na Hussein Rajab. Aho kwari kugira bamwankisha abantu benshi bashoboka bace babakoresha mu mugambi wabo wo kumwimbira icobo. Icyatangaje cyane yo Nyabutatu nuko na Hussein Rajab yemera kuja mu ibohero atawuteye ibuye kuko yari yaronse umwanya ukwiye wo gutegura abamuyoboka kunyifato bogira. Ubutumwa yahaye iyo Nyabutatu ko imashini iri ku kivi, ntibamenye ko ivya Hussein Rajab bitihuta, ngo hari igihe wibwira ko vyaheze ukijajara ukabona bikuguye ku mutwe giturumbuka. Yinjiye ibohero atawuteye ibuye, yongera asohoka ibohero n'ubundi atawuteye ibuye. Ikiringo c'imyaka y'ababo 8 Rajab yamaze mu ibohero n'umwanya vyamutwaye kugira abafata ingingo kwisi batahura ubwenge budasanzwe irya Nyabutatu yakoresheje kugira imwimbira icobo. Nubwo abo banyamahanga bateguye ubwo bubisha batarariha ikiguzi gikomeye c'ivyo bikorwa vyabo bigayitse, ariko abarundi bobo barafasanyije nabo imashini murantunge, ariko abarundi bobo bafashanije nabo imashini yarabashikiriye, barabona vy'ukuri ko bwa bundi iri ku kivi. Abakurikiranye icigwa twatanze cyane cyane ku nkuru yagarukaga kuri Bunyoni tuvuga ivya systeme cyangwa se ivyo bita deep state, twarabwiye ko bishikaho systeme z'ibihugu rutura ntizihuze na systeme mu gihugu runaka. Ico gihe akabanza kuba uguhangana hasi kunagana hasi kugira hagira ububaho wundi. Izo navyo bituma igihugu rero gihungabana, ariko birateba bigahera ikaba insinzi. Iyo systeme y'igihugu yeretse abanyamahanga ko irimwe abagabo. Nivyo systeme iratahura ko abarundi benshi bagezwe yabi n'ubuzima buzimvye bivuye ku bikorwa bimwe bimwe, ariko nibabe barihanganye umwana nubwo yo bashonje gute ararindira umuvyeyi agasukura isahani amugaburira ko, nuko vyinshi muri aya makuru vyagiye biragaruka ko. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya umumenyesha makuru Didier Ndeho ku bwayo imbere y'ubutungane nyuma yo gupfungwa amezi 11. Umumenyesha makuru Didier Ndeho ku bwayo yakoranye na Radio Maria Burundi yarengutse kuri uyu munsi wa kabiri imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu vyo akurikiranwa ko harimo gutunga ibigwanisha atabifitiye urusha no kuba yarigize intwazangabo nkuru ikorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Uyu Didier Ndeho ku bwayo yapfungiwe mu iborero rikuru rya Mpimba kuva muri Kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024, haraheze amezi 11. Imbere yo kurungikwa mu Mpimba yarapfungiwe mu gasho k'igendereza i Bujumbura, aho yigana ko yatotejwe ku mubiri no mu mutwe mu gukubitwa cyane no mu kwakwa ivyo yarafise nk'amatelefone agendanwa n'ibimuranga, anatega ubwoba kugira ngo atere umukono ku mpapuro atari yasomye ivyanditswemwo. Umumenyesha makuru agasigura ko ihagarikwa ryiwe rifitaniye ubucuti n'urugendo rw'umunyarwanda yitwa Evariste Mugisha yarafashije mu kwinjira ku mupaka w'Uburundi na Tanzania muri Kigara mu mwaka uheze. Kubwiwe umushitsi wiwe yarapfunzwe umwanya muto imbere yo kurekugwa cahabwa indongozi z'u Rwanda. Uwo mumenyesha makuru nawe aguma apfunzwe. Kuva gihagarikwa Ndeho ku bwayo yemeza ko atumvirijwe kandi katigeze amenyeshwa uko dosiye yiwe iri kiragenda muri ayo mezi menshi yapfunzwe, akaba nawe yamiriza ico yita ivyagiriji vyirementanya.
Irengutswa rya Didier Ndeo kubwaye imbere ya sentare ya Mukaza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ngo akaba ari intambwe ikomeye kugira ngo hamenyekane kizokurikira ku ifungwa ryiwe n'intambwe zijanye n'ubutungane zoba ziri imbere. Nembwe kandi mu ntara yahoze ari Bubanza kuri ubu ibintu nivyoroshe kuko ngo hari ivangura mu gutanga amazi ishavu rikaba riniga ku mugwa mukuru wa komine. Mu gihe ubukene bw'amazi meza bwibonekeza ku mugwa mukuru wa komine Bubanza, abanyagihugu bariyamiriza ukuntu atangwa nabi ku makaritsiye. Haravuga ko harimwo akamwana wa mama n'ibiturire vyagirizwa abakozi ba Regideso biturutse ku gashavu karenze urugero. Ku mugwa mukuru wa komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu buseruko bw'u Burundi, amazi yabaye inzahabu kandi atuma haduka karenganyo. Mu gihe amakaritsiye amwe aronka amazi buri munsi, abandi babayeho mu magorwa adasanzwe, rimwe na rimwe bakamara iminsi myinshi bataronse n'ima ry'amazi mu mabombo. Kubwo abanyagihugu benshi Regideso iracagura abo ihayo mazi. Mu makaritsiye yo mu buraruko nka Matonge na Kizungu, amabomba asuka amazi buri mwanya kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, ariko mu makaritsiye yo mu manuko bushira uburengero nka Babubu, Gisovu ya mbere na Gisovu ya kabiri ziri mu gisagara hagati, abahaba barashobora kumara gushika ku minsi n'abatagira amazi. Uti ntidutahura igituma bamwe bafise amazi mu gihe twebwe turindira hafi indwi yose. Niko umwe mu bakenyezi baba muri Gisovu ya kabiri yidoga afise ibido y'umuhondo igaragara. Amabomba arugagwa, ibiturire bigasabwa. Kubw'intahe nyinshi izo ngorane ziva ku nyifato ya bamwe mu bakozi ba Regideso. Ivyuma bigabura amazi vyoba vyugagwa canke bikugururwa hacaguwe abo baha amazi, rimwe rimwe hatanzwe ibiturire. Uti tubwirwa ko mu gihe twoba twipfuza amazi buri mwanya ko twogerageza gutera intege abo bakozi. Bikavugwa n'umwe mu baba muri quartier Nabubu, biboneka ko ashavuye cane. Ivyuma ngo bidakomeye n'amanyanga. Amazi y'Ibubanza ava mu masoko ari mu ishamba rya Kibira ku birometero vyinshi. Umugende ni muremure kandi urageramiwe. Abarimyi rimwe rimwe barahindukiza imiringoti kugira bavomera imirima, bigatuma amazi adatangwa neza. Abanyagihugu rero bariyamiriza kandi ukwikwegwa mu gukora ivyapfuye. Mu gihe umuringoti umenetse harahera iminsi myinshi, rimwe na rimwe indwi nyinshi imbere y'uko Regideso ihashika, nkuko bishikirizwa n'umwe mu badandaza bo mu gisagara hagati. Kubera ubwo bukene bw'amazi rero bamwe mu banyagihugu bahitamwo kuja kuvoma ku mabombo rusanga ari inyuma y'igisagara, ariko naho nyene ingorane zigoma ari nyinshi, imirongo miremire cane kuva mu mutwenzi kugwana bikaba vyama vyibonekeza kugira ngo umuntu avoma amazi n'amakeyi. Uti tuvyuka isaha 10 z'igitondo kugira turonka amazi, bitagenze uko umuntu atahana ibido igaragara. Ni kumwige mumwe avuga, akaba yasanzwe ku ibombo aho ryo mu Gisovu. Kubera izo ngorane z'ubukene bw'amazi rero haradutse urudandazwa rw'amazi. Abahora bunguruza abantu ku makinga ubu bakora igikorwa cyo kuvoma amazi. Aho idumu y'amazi gurishwa 1000 mu mafaranga y'amarundi imwe, ayo mazi akaba azimvye ku miryango ikenye. Kuri ubu igisagara ca Bubanza gifise abantu benshi kubera abava mu misozi baza kuhaba, ariko mu gihe atamazi meza baronka, ababa muri ico gisagara barafise ubwoba bwo gutegwa n'ingwara zifatira ku isuku rike. Uti tubayeho mu bwoba bwo gutegwa na kolera canke amacinya. Amazi meza ni nkenerwa ku buzima, saya bakize gusa, niko bivugwa n'umwigisha wo muri quartier Gisovu ya mbere. Abanyagihugu bagasaba ko kuva ubu amazi yohabwa bose atankunzi kandi bikaba ku mugaragaro. Bagasaba Regideso gusigura impamvu amazona amwe yohererezwa no kwihutira gusubira kunagura ico gisata kugira gisubire gutanga amazi. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza. Ni Umuhuza TV, Imana ibazegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.